Ni Kristo wenyene afise kunezereza umutima w'umuntu, ni Kristo wenyene afise amahoro atadependana n'ibihe. Birasaba yuko umuntu abajene bakino gihe bakunda Imana. Nta amasikse yose wogira uri umujene ata Kristo ufise arafise dele haragera igihe amasikse ahera. Ariko hari izina rya Kristo twizeye, ni izina itigera ritasikse. Nta cacuriwe kungwanya kizagira ico kingira uri muri cewe arahambaye uri muri cewe arakomeye niyo mpamvu mvuze ngo simpagarikwa. Yes, bakunzi ba Buja Hit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane. Ni Nancy Amanda kuri microphone, inyuma ya kamera risike professional, nkaba ndi kumwe n'uzwi ku izina rya Divine, akaba ari umuririmbyi wa gospel mu gihugu cacu c'u Burundi, aba asanzwe ahimbaza Imana. Reka ndamuramutse nawe aramutse ariko arakurikirana ikiganiro cacu. Ndakuramukije cyane Divine. Ndabaramukije gose. Okay. Iramutse ariko arakurikirana ikiganiro cacu. Turabaramukije abantu ko dukurikirana, ndabwira ko mwahezagiwe cyane. Okay. Babwire uko usanzwe witwa. Nitwa Nyabasha Krista Divine. Krista Divine, turagushimiye kuba twakiriye, kuba wemeye ukaduha akanya tuvugane, kuko turafise ibintu bitari bike cyane dushaka kuvugana nawe. Namwe murakoze cyane kwa mwaje. Divine, watanguye kuririmba muri Eglise ryari? Muri Eglise ni 2009. Ego. Urumva umaze imyaka ingahe uririmba? Harura kuva muri 2009 gushika 2020. Bivango tufata 2020 mwe 2009. Ndakwizeye cyane kuri umuntu ibiharuro gose ubyumva gose. Ucuvyumva nawe ndakwizeye. Urumva umaze imyaka 9 uririmba. Imyaka 9? Oya. Imyaka 11. Ego, imyaka 11. Wazi imyaka 11 uririmbira Imana. Icyatumye umenya ko ufise impano yo kuririmba ni kihe, canke abavyeyi wakuze bagutwara muri Sunday school? No, ntabavyeyi ntibigeze bankwa muri Sunday school. Gusa igihe nari mu Rwanda naragiriwe bakujye gukunda umuririmbyi w'Imana Aime. Hama numva indirimbo yasohoye iraryoshe cyane, numva naje ndabikunze cyane. Cabintera kumva yuko nkwiye kuririmba. Yes. Ugitangura kuririmba ubwo nyene waciye ubimenya ati je ucumva iyo ndirimbo, ubwo nyene waciye wumva ati nanje reka ndirimbe. Nk'ivyumba byarangyoheye cyane, hama naje ntangura kuyiririmba numva ndashoboye ko kuririmba, hama ntanguza ndi exercise numva indirimbo z'abandi. Umuntu wa mbere yatangiye kukubwira ati urazi kuririmba yarinde? Imbere na mbere utegiza kubyibwira ubwa mbere wenyene yuko ubizi, hama uri kurahimbaza muri Eglise nacavuga ati vraiment uratwubaka. Divi, warasohoye indirimbo, twarabonye cover, warasohoye indirimbo, turetse n'ivyo twarumvise no mu ndirimbo 10 zoba zakunzwe irimwo mu marushanwa kuri Rema, ari kuri Rema FM navyumvise. Ego, indirimbo yawe abatayizi urashaka kubabwira yoba isanzwe yitwa gute, ni kubera iki wagize ide yo kwandika indirimbo nk'iri? Okay, indirimbo yanje yitwa Nteranje imbere. Nibaza ko ari Imana yandeveye iyo ndirimbo kugira ngo abantu benshi bashikirwe, kuko ubwo butumwa bwiza yuko amakuru yabo ari gutera baje imbere, umva bidafatiye ku miryango, bidafatiye ku bagenzi, ko gutera imbere kwabo gufatiye muri Kristo bakiri mu buzima bwabo. Yes. Okay. Byagufashe igihe kingana gute kugira ngo ukore iyo ndirimbo uyiheze? Akanya gato cyane kubera ko nayihawe ndi muri Eglise ndiko ndasenga, hama ntivyabaye ibintu byo kwiyumvira cyane ngo ushire mu bwenge gose. No, ni indirimbo nahawe kuri Eglise ndiko ndasenga, hama ncanda yandika, hama canitegura kuja muri studio. Ubiravye indirimbo yawe abantu baba bariko barayakira gute?
barayakirana ubwo neza gose baranambwira yuko hari ahantu iri kurabakura ntandi bashikana bari bamaze kwihebura yuko umengo hari bibahagarika mu buzima ariko kuva bumvise inkuru yuko atakibahagarika ko bafise Kristo baca baguma batura bambwira ati nukuri aya makuru yacu ni kuja imbere gose. Bashaka kuturirimbira gato kuri iyo ndirimbo yawe kugira ngo abantu tumve message n'imiburiburi gatoya. Okay. Ntacacuriwe kungwanya kizagira ico kingira uri muri cewe arahambaye uri muri cewe arakomeye niyo mpamvu mvuze ngo simpagarikwa. Okay. Yes, kunzi wa Buja Hit TV mwumvise ijwi rya Divine mwumvise na message yuko uri muri twebwe akomeye ariyo mpamvu tutahagarikwa. Divine ari kintu manibazana cyane cyane mbashaka kumenya bigenda gute kugira ngo umuntu aronke imwe mu kubera kenshi iyo umuntu ariko araririmba akoresha imwe mu nyinshi bigenda gute kugira ngo umuntu aronke imwe mu zo guhagarara no kuririmba amasaha 3 4 canke 5 akabandanya aririmba kandi ntaruhe. Yes, si ibintu by'imwemu cyane go imwemu zirakora bivaye na travail wakoze ariko kandi kugira ngo umuntu ashobore guhagarara amasaha 5 n'Imana ihagaze kuri scene kuko ugerageje kuraba ubushobozi bwawe canke ukuntu woririmba urashobora kuruha. Niyo mpamvu iyo tuvuze kuririmba no guhimbaza bitandukanye harya tuba turahimbaza kwa guhimbaza himbaza imwemu umutima hama kuririmba urashobora kurimbisha umunwa ukaruha mu gihe bitako bivibwina gumutima. Yes. Okay. Kugira ngo umuntu ahagarare naho hajya kuri scene aririmbe kubera ariyo indirimbo wumva ukumva iri mu mubiri. Hari n'indirimbo wumva ukumva kabisa iyi ndirimbo hari ahantu iri kwirankura hari n'ahantu iriko irangeza. Kugira ngo umuntu aririmbe byumvikane ko ari mu mwuka biba byagenze gute? Biba byavuye mu gusenga canke biba byagenze gute? Biba bishika umuntu ahagara kuri podium ukumva ko umuntu ari mu mubiri akaririmba wanashima akaririmba neza mukumva ijwi rihagaze neza ariko ukumva ikirere sico ukumva ari mu mubiri cyane so tagoririmba kugira tuvyumve ko azikuririmba. Hari n'uwundi aririmba ukumva uyu ariko aririmba ari mu mwuka n'Imana iravyumvira kira byishimiye. Je nibaza ko ikibazo atari cyo cy'umuririmbyi ahubwo ikibazo aba ari cy'umuntu yaje muri eglise atiteguye umutima wiwe ko aje kwakira kuko uvuye muhira witeguye ko ari byo kwakira ikirere cyamagihari kuko nkwe muyera ntigera bapsa igihe cyose yamari. Nibaza ko atari ikibazo cy'umuririmbyi ahubwo ni ikibazo cy'umuntu yabaje muri eglise atiteguye kwakira. Yes. Oh ya hari undi Divi wari kuramariritse hari undi ubona yabishizemo n'amafyeri menshi donc impano yiwe ugasanga yashizemo n'amafyeri menshi ku buryo n'abantu babiravye babona bitaryoshe. Okay. Nawe ntavyo urigera ubona? Jewe sinava ko ndayibona kubera ko jewe ngiye gusenga mva muhira nzi ko ngiye kwakira sinitaho ijwi ry'umuntu so nitaho message iri kurava muri we parce que sinizera ko ari we n'Imana yemeye kumucisha muri yo kugira ngo numve message y'Imana. Yes. Divine. Okay, ntaco reka ico tukireke. Hama Divi abantu benshi barabibaza na cyane ku baririmbyi ugasanga nk'umuririmbyi donc aririmba mu rushengero ugasanga aririmba na karaoke. Ugasanga aririmba na karaoke mu kabari. Wewe nk'umuririmbyi usanzwe uririmba mu rushengero uwo bikora ukava kuririmbira Imana nko ku murango dimanche hama mu ijoro ukaja kuririmba mu kabari? Oya je ku giti cyane rero kugenda. Oya. None wibaza ko biva kuki? Eske uwo muntu kweri Imana ibimwemerije na kwijana? En fait umuntu wese arafise iyo umuntu afise icyo yavuganye n'Imana arafise ukuntu agenda arongorwa n'Imana kuko ijambo ry'Imana ivango abarongorwa na mpemu w'Imana nibo bana b'Imana. Urashobora kuba ufise mpemu w'Imana muri wewe ntumwumvire ukasanga wagiye kuririmba muri eglise wemeye no kuja kuririmba muri karaoke ko utumvira ijwi ry'Imana muri wewe. Yes. Okay, Divi kugira wigishe nk'umuntu kuririmba
kwanza mu rushengero mu baririmbyi wowe uri mu barongozi canke wowe uri umuririmbyi asanzwe kugira ngo ico kibazo simave ndakikubaza hama nsange naco ushobora kwishura canke nsange ntawe bihuri. Yes, ndi murongozi. Okay. Iyo rero kugira wigishe nk'umuntu kuririmba canke nk'umuririmbyi mushasha muri eglise kugira ngo amenye kuririmba biba vyamufasha igihe kingana gute? Ntibisaba igihe kirekire kuko ntsimvuga ngo twoguha nk'ukwezi canke umwaka yabisaba umwete wawe kuko urashobora gutangura n'uyu munsi dans des semaines ukaba uri kurakora ibintu by'ibisiga bwenge bitata ahuritse imbere y'abantu bivaye n'ukuntu abantu bari bakuzi mba bivana n'umwete ubifise mwo na cyane gukunda ico kintu ushaka gukora. Bihora bishika nk'umuntu akaza hama ukabona atampano yo kuririmba afise ariko ukabandanya umwigisha kuririmba canke ubonye ko atampano yo kuririmba afise urabimubwira ati ndabona nta mpano yo kuririmba ufise byihorera. Amaze kugutumbera muri chorale nuko aba yamaze kubona yuko abikunda. Rero umuntu akunda ico gikorwa kandi ari misi yo kuvuga ubutumwa bwiza ucumufasha nta kintu kimwe kidashoboka. Twese turashoboye twahasikara aho twavuye aho turimba gushika uyu munsi ko twahora turirimba urumva ni effort umuntu agira. Yes, sinomwirukana ati oya ndakubwira ko ushoboye kandi ubushoboye nyene. Yes. Okay, indirimbo yawe imaze kumva donc imaze kumva nimwe ushobora kuba ufise izindi canke niho warugitangura kuririmba? Niho naringitangura ariko hari izindi ndirimbo maze gukompoza sigaye ko ngenda kuziririmba muri studio vuba cyane zigasohoka. Okay, muri izo ndirimbo zawe message imwe tugira imwe gusa muri izo umaze gukompoza ariko utarasohora imwe bifise message imeze gute? Okay, harimwo imwe yitwa ati niwe mahoro yanje. Umva harimwo message ivuga ati ni Kristo wenyene afise kunezereza umutima w'umuntu, ni Kristo wenyene afise amahoro atadependana n'ibihe. Urabizi mwisi ngaha ku isi abantu ko babayeho urashobora kuba wahuye n'ikintu kanaka kikagushavuza canke hariho n'abandi bidroga batubwira ndo nk'amahoro reka ngende kunywa inzoga no musi mwijoro ndayinywe hama ariko jo mu gatondo vyabaza bikabandanya. Ariko muri Kristo Yesu hari amahoro yuzuye atadependana n'ikintu kanaka nubwo hoba hari ibintu kanaka ubona ama challenge kanaka ubwo mubona yuko mu mutima wawe umva yuko intsinzi ari iwawe. Yes. Okay, hama kurongora abantu biragorana. Watugiye kuri murongozi kusanzwe urongoye kandi ushobora kuba urongoye cyane aba jeune kubera abantu bakunda kuririmba muri eglise kenshi usanga ari aba jeune. Kandi kurongora aba jeune ikintu gikomeye bihora bigenda gute kugira ngo ubashobore kandi nawe uboneka kukiri muto? Okay, kurongora aba jeune mu ahandi hantu harakufise kunava ngo biragoye. Iyo waturishije akanwa ko ikintu kigoye kubera ko turabana umwami nubwo yavuga ati umunyene ahaturi hacitse ibwami haca hahinduka haca bakirimba. Rero urinda usora ati mwebwe murangora canke meze umva iryo jambo curi uburi batuye uburireme bisha biba usanga batakubakugora nyene. Umva rero ico navuga nuko barashoboye ntibangora uravyumva n'abantu bumvira gose bica bigenda uko nyene bivana amajambo ndabaturako. Yes. Okay. Hama ubiravye nko muri eglise muraririmba murafata umwanya mwinshi cyane mukaririmba mugahezagira donc abari ngaho bagahezagirwa. Ubiravye adoration na louange ico bakibaruhisha niki? Wavuze ko wamatutubwira ni muruha kubera batari mwebwe muri hajya kubera ni Imana ibiriko iravugana n'abana bayo kugira ngo message zibashikira ariko tutabeshanye. Louange na adoration muba mutuje suko bigenda. Louange biba ari ibintu nyene abantu turatamba twese tukaryoherwa bikaryo. Uri sure ko mutaru? Nibaza yuko eske Imana mu muntu irashobora kuruha gutanga message? Naco reka dufate uyu mubiri nawo buri kuratamba. Okay. Ivyo vyose turavyiyumvira umubiri nawo buri kuratamba. None hageze gutamba hajya muvuga ati dutambira Imana yacu. Hageze ko dutamba. None dukoresha umubiri ga divine. Umubiri nturi kurahimbaza Imana. None ngira yuko hajya yabaturuha
tuko turahimbaza Imana tuba tubihagarika tukavuga ati tuhagarikiye ngaha kubera nyene n'ubundi amasaha yo guhagarika bataragera mugaca mubandana. So je amapare ndakunda kwivugira jewe amapare sindu ego muri adoration haraho kugwebera ukuntu hari wanje naho umuntu akaca atambira Imana je nibaza yuko nawe yutambye utaruha kameme sinibaza ko hororo je from asimbesh jaragera igihe ngatamba akageraho numva ndarusha ketete ni etape ni bukebuke bizoze. Okay, hama Divi, umuntu hariho abantu benshi usanga bafise impano zo kuririmba ariko ugasanga ntafise nk'umuntu abimufashamo nk'abo bakeneye ko ubafasha impano zabo ngo ziduge canke kugira ngo bamenye ukuntu umuntu agira kugira ngo kuririmba kwiwe kumere neza yo kurondera canke yo kugeraho ugira icyo umufashije cyane. Ndi umukozi w'abandi sishobora kwikarusha umuntu aje kwiga kugira ngo ashobore dufashanye kwagura ubwami bw'Imana. Mission yindi yo kuvuga ubutumwa bwiza, rero ubonye wo vuga ubutumwa bwiza hakaza nawe ari muri ubwo bwami umvuca umwankura aje ukamwigisha gose kugira ngo agende nyene abwira abantu ubutumwa bwiza. None nk'abo gukenera bo gusanga kuri eglise yitwa gute? Eglise aho gukorera imirimo y'Imana iri he? Nsengera kuri 3e Avenue nimero 86 mu Cibitoke muri eglise yitwa Glorious Church. Bo kurondera ari nka ryari? Mu ma repetition nkora vendredi. Yes, no ndonka byiyaguye gatoya. Vendredi sanga? Vendredi 15h guca. Mbega Divine, iby'amavote kuri Rema byo byaraheze byabaye rimwe canke bizobandanya? No, ntibyaheze. Finale ni vendredi. Birabandanya. Okay. Abakeneye kuguha amajwi bo bigenza gute? Hariho inimero batanga bavuga muri Rema FM mbere ko ikiganiro gitangura baratanga inimero hama ntibandika message barahamagara. Hama ikiganiro gitangura sangapi kugira ngo abariko bakurikirana ikiganiro cacu baze bafate akanya bahamagare canke bumvirize ikiganiro? Ikiganiro gitangura 2:00 y'igitondo. Yego. Yes, bakunzi ba Buja Hit TV bandamukurikirana ikiganiro cacu ndacari kumwe na Divine. Reka Divine ababwire donc isaha yayivuze, ababwire izina ry'indirimbo neza Joshua kuba narivuze hama mukaba mwagibagiye kubera umwanya tumaze dukora ikiganiro atari muto canke nawe kuba yarivuze mukaba mwagibagiye kaba abwire izina ry'indirimbo ababwire n'izina ry'umuririmbyi muzovuga hama mumuze mushobore kumuha amajwi kugira ngo indirimbo yiwe teruje imbere ishobore kuba iya mbere. Okay, indirimbo yitwa Nteranje imbere Divine uhamagaye uvuga ati barakubaza izina hama ugacuvuga ati ntoye Nteranje imbere ya Divine. Yes, bandaye mukurikirana ikiganiro cacu. Divine, wewe nk'umujeune akiri muto dusanzwe tumenyerera abandi ba jeune biyo myaka yawe benshi bakunda ibirori bakunda ibiki ariko ukaba warahisemwo gukorera Imana. Impanuro woha abandi ba jeune nizi? Okay, numva bahanura cyane mu buzima ibintu byose woca mudafise Kristo ni urashobora kuryoherwa ukumva yuko umengo birakunyuze nyene umva warujujwe ariko ni vy'akanya gato cyane kuko kwitwarika ivy'akameremere ngo bitera kwa Imana. Birasaba yuko umuntu abajene bakino gihe bakunda Imana nta amasikse yose wogira uri umujene ata Kristo ufise arafise dele haragera igihe amasikse ahera ariko hari izina rya Kristo twizeye ni izina ritigera ritasikse uva mu bwiza uja mu bundi uko bakubona uwo munsi siko bazokubona ejo kubera Kristo muri wewe atigera atasikse. Umva ndabateye intege n'abato baramwakira Kristo bamwakire bazobona ibintu bihinduka. Twebwe ubuzima bwarahindutse uyu munsi turabo turico turivuga ico tuvuga kubera ko hari ico Kristo yakoze ku buzima bwacu. Yes. Okay, hama Divi kubijanye n'umuziki wawe numuziki byose ngira numuziki. Okay, abantu benshi bishizemo ko tuvuze umuziki tuba tuvuze ya indi itambika muri boîte ya indi yego. Kubijanye n'umuziki wawe urumva ico usaba abarundi ariki?
Okay, ku bijyanye n'umuziki wanje ico nosaba abarundi nuko botera baje imbere bose ni amakuru nyene batere baje imbere mu makariyere kubera ko bisanze umuntu wese muri don yisanzemwo surtout muri musique akikorane inkomezi zose zishoboka kugira ngo surtout kubazanye kubamaze kwakira Kristo bazane benshi kuri Kristo kugira n'abataraba mwakira babakire biciye mu yo kariyere. Yes. Umuririmbyi wa gospel wonga mu gihugu cyacu cy'u Burundi wewe ukunda cyane nuwahe? Ndakunda cyane abantu twagiye turirimbana baranyubatse cyane nubwo aramaze gusohora indirimbo nubwo ntazizi cyane ariko ndakunda umurongozi yanje yaciye imbere yanje twa Janine ndamwubaha cyane ndamukunda cyane peut-être ashobora kuba atabizi ko ndashaka ko ntigeze ndayimutambukira ndayimubwira ariko ndamukunda. Hama dusa n'abagomba basozere ariko imbere ko dusozera je nagomba nibarize ikibazo abari kwakurikirana ikiganiro nabo baprofitireho kucumva. Abantu benshi baribaza ku kibazo cyo gusenga mu ndimi. Ico ni kintu tumaze donc hari n'igihe bibora bishika ugasanga abantu ari nka babiri bariko barabazanya nk'abazanye ibibazo bijya byo gusenga mu ndimi ga divine sinzi nawe urabizi. Okay. nta bintu birefu cyane nshaka kwivuga ko ariko ndemera cyane gusenga mu ndimi zitamenyekana kuko hari ahantu nabisomye muri Bible bivuga yuko iyo umuntu asenga mu ndimi zitamenyekana ubwenge buragumbaha hama abari mpemu abariko avugana n'Imana. Yes. Muri Bible vyanditswe ko indimi zimanurwa na mwemu yera sivyo? Hama tukaba tumva ngo hari ahantu bigisha gusenga mu ndimi biba vyagenze gute? Yo je ko ndabitahura bavuze ngo bariko barigisha gusenga mu ndimi ntiba ko barigisha ngo subiramwe ibi nibaza ko bariko barigisha ijambo ry'Imana kugira ngo peut-être bamenye uburyo butandukanye bwo gusenga kubera ko niwe ko asenga mu Kirundi abariko rasenga uri ko asenga mu ndimi zitanyemekanya abariko rasenga umva byose no gusenga gusa baba ariko bashaka kubatahuza ubushobozi buri mu gusenga mu ndimi zitamenyekana kuko iyo kenshi umuntu ariko asenga mu ndimi zitamenyekana mpemu yera arazi ibintu twebwe dukeneye arazi ibintu kanaka iyo umuntu ako arasenga mu Kirundi bivana ama conscience abafise n'ivyo bayumvira ashaka gusengera ariko mpemu yera ararengera ibyo agasengera n'ibindi bintu wewe utari gushobora gusengera mu Kirundi. Yes. Hariko hari abajone twigeze guhura ico kintu vraiment ndagihamye nije twahuye ndabibonera amasomo yanda pana makuru nabwiwe abajone babiri twahuye mwibarabara bariko baragenda umwe akavuga indimi uwundi akaguma yitabira mu Congereza ego umwe asenga mu ndimi ndakitabira mu Congereza ati yes yeah thanks Holy Spirit something like guco nyene sasa ndibaza none ujya nawe mwibarabara yariko arasenga nibintu yariko aravyigana nibintu akunda ariko aravyigana numva birancanze nyene nashaka ume umuco ariko umuco urumva wawumaye none nk'uyo ya divine uyo yagenda bivuga mwibarabara navyo bigenze gute? Nibaza ko umuntu wese afite ukuntu ameze ariko sinibaza yuko sino mucira ubanze numva ntonabikomanta ko birebire ariko mu bwami hariho kugenda ukura hari ngiye umuntu ashobora kuba gukora ibintu kubera ukwigishwa guke akabikora ukuntu gutariko ya numva ariko no bivuga. Yes bakunzi ba Buja Hit TV tugeze ku musozo tugomba dusozera ikiganiro cacu twari kumwe na Divine abarundi mubandanye mu mutera intege mumfata mu mugongo di nurugurura account ya YouTube rahari bwira rero abariko bakurikira ikiganiro cacu nibashaka kubona ibintu byawe aho bazora babisanga. YouTube rahari ni ntera nje imbere nyene uvuga ni handitse ntera nje imbere Divine by Divine ugiye kuri YouTube wanditse guco ubona rya ndirimbo ya ntera nje imbere irahari kuri YouTube. Yes. Nta page wowe ufise ya Facebook? Ni Krista Divine rya zina ryanje nyene. Yes. Okay. Nta kintu peut-être nka support wowe ushaka kubwira nk'abarundi swat
boba bashaka nko kugufata mu mugongo kugira ngo turangize ikiganiro cacu? Okay, abantu bumva bazokogwa ko bakumva ko bakeneye gushigikira igikorwa c'Imana n'amahoro menshi cyane. Bayandike kuri Facebook bazondonka ndahari. Yes, bakunzi ba Buja Hit TV, Divine ndagushimiye cyane. Nanje ndabashimiye by'umwihariko cyane. Yes, bakunzi ba Buja Hit TV ndabashimiye cyane, ndashimiye abantu mwakurikiranye ikiganiro cacu. Nimwibagire kugira subscribe, like, share na comment. Nimwibagire no kuja kuraba indirimbo ya Divine, wandika gusa Nteranje imbere by Divine kuri YouTube uca ubona indirimbo yiwe, kandi yatwemereye ko agiye kutuzana n'izindi nyinshi cyane kubera ibikorwa birabandanya, aracabandanya avuga ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo. Yari Nancy Amanda kuri microphone, inyuma ya kamera CK Professional. Ciao, turabakunda.